Bega aya majambo y'ubuhanuzi ariko arafasha. Prophesy. Zoom. Kuzuminga n'ibiri. Prophesy. Zoom, zoom, zoom. Bireza ndakubwira ati. Iriya sanganya wagize. Undi nanse kukubwira ibintu byinshi uri mu bitaro. Undi iyo umuntu ari mu bitaro hari ibintu utamubwira. Hari amakuru udashobora kumuha. Iriya sanganya ni sanganya yari yateguwe mu buryo bwa gishetani. Ni sanganya yari yateguwe mu buryo bwa gishetani, mu buryo bwa kirozi. Nubu ntabwo batahura impamvu wewe uri muzima. Ntabwo batahura impamvu wewe uri muzima. Byari byateguwe. Wagize isanga itari zingahe? Rusezi. Byari byateguwe, byahejeje, byapanzwe. Kudashobora gushika 25 uri muzima. Barabishira kamakashe. Batanze inka zine. Zine. Ndabivuga mu Gifaransa. 4 vaches. France ndakivuze. Zine, mundabe inka zine. Ngira ngo wewe nuzoshikero 25. Kandi barabishize mu ngiro. Ariko kubera ko umutego abanyarwanda baci umugani ngo umutego mutindi uhitana nyirawo. Muri bariya abantu bari babikoze harimo umwe yavuyemo. Harimo umwe yavuyemo. Imana ivuganye nawe ntibazongere. Bwana Yesu asifiwe. Sina yejeje. Ugiye gukora ubukwe kandi uzobukora no mu diaspora. Subiramo mu diaspora byoshe kuvuga. Mungu akubariki sana. Uzokora ubukwe n'umuntu avuye hanze. Kuri kwimana ndarahiye. Kuri kwimana ndarahiye. None sije nzo gushingira. Aha. Apa. Aho. Reka mvuge kintu kimwe kizoba kuri mariage yawe. Muzogendera kuri cheval. Ubwo bukwe buzoba buryoshe. Muzogendera kuri cheval. Ntabwo muri murabyumva mwebwe ariko nababwira ibintu mutumva neza. Ariko nyene byo yavyumvise. Wazamura haleluya. Mushaka ko bucaje nkiriko ndahano. Bandanya gatoya numve. Komeza. Yatubwiye ngo tuzobe mu mwidegemvyo ku bantu twese. Yongera kiravuga ngo uzubabere wa yubire. Umuntu wese muri mwebwe aheze agaruke mu itongo ryiwe. Umva. Uzogaruka mu byawe. Haleluya. Uzogaruka mu byawe. Amen.
ranga uyu mwaka ni ugusubira mu byawe. Ntabwo byumvise neza, wabyumvise? Uzosubira mu byawe, yicarire inde tuzobivugana ngo kandi umuntu wese azasubire mu byiwe. Haleluya. Umva hagarara wewe ndavuga we ubu urafungura neza, ibiro byariyongeye. Mugo wiyumvirije urumva ko ari cyiyongeye. Wumva bikwiye? Oya yire. Wumva bikwiye? Wumva uri ku rugezo washaka? Ushaka bingahe? Mwagura umuryango none. Ko numva ikirere cy'amamariage cyaje. Nukuri kuhoraho Imana ya Isirayeli, mariage yawe barayicanye. Bagize gute? Barayicanye. Urababara? Urababara? Dusubirire mu ijambo. Muze murobanure uwo mwaka ugira 50. Wowe uri kurasubira rugo. Hajya warugeze. Aravuga ngo umuntu wese muri mwebwe aheze agaruke mu itongo giwe, kandi umuntu wese agaruke mu biwabo. Mbega hagaruka uwari yaragiye. Hagaruka uwari yaragiye. Yari yaragiye. Hareze 20 ans. Arikima reka kubabara yari yaragiye. Ibindi ko ndababwira muzomenya yuko ano kumusaga hari umuhanuzi cyangwa atawuriho. Imana ivuganye nawe. Abari barayicanye bamwe nibanakiriho, nibakiriho bamwe. Imana ishimwe ko batakiriho. Igiye kugaruka. Mbega ko ndiko ndabishira muri kazoza kandi bigarutse. Niko Imana iragarutse. Iyicare mu bwiza bw'Imana. Wewe ubuzima bwawe urarondera, urashugurika, uriruka no kurondera ariko ntufata. Uriruka, urarondera, uriruka ariko ntushikira umugisha. Umugisha wawe misi yose ugiye kugushikira uragucamo, uraguponyoka. Imisi wirutse ni myinshi ariko nta kintu ufite gifatika
kigaragara wovuga ko wakuye mu byo, ariko nta kuntu wahagarara nkagwanurira uhagaze. Uyu muntu uko ahindukira aba bantu uko mumubona sikari, urabona ko aberewe, ariko kindani wapi? Mu buzima bwawe ufise ikintu citwa inyatsi. Inyatsi agafaranga kose uronse ni kwe, ariko muri iri joro itari kimwe, haleluya, nayo bajanye agiye kugaruka. Nayo bajanye agiye kugira gute? Kugaruka. Uyu mwaka utagusa pesa. Usanzwe usengera nga uronga hapa kwanzia lini? Wachinga hajaya ahereye kwijabe hanyuma uraza aho amaze amezi angahe? Hamaze nk'amezi 6, ariko ndabe sinarinda kuza. Hari igihe ubamo ntuboneke kandi uhari, ariko Imana yo mu ijuru ikintu igiye kugukorera hano muri iri shengero, ugiye kwicara imbere. Erega igihe kirakwicara imbere kandi igihe kikakwicara inyuma. Imana iraguhezagira kugururiye, ntabwo munyumvise neza, irakugururiye. Abraham sawa, meze neza, karibu tena. Ni sawa, meze neza. Bimeze neza. Murapfa gushima nye. Ibintu bimeze nabi mu buzima bwawe, ibintu bimeze nabi. Umugisha wawe waragiye, umugisha wawe wariyibwe. Hari abantu mwigeze gukorana ahantu wakorera, n'abadamu 2 baragutwaye umugisha wawe, bagutwaye amafaranga. Baraje, umwe araza arakubwira ngo mvunjira, umuha amafaranga yawe, bakuzanira amafaranga aroze. Uwundi aragaruka arakubwira ngo mvunjira, aguha amafaranga aroze. Kuva uyu munsi babikoze watangiye guhomba. N'ubu niyo ugerageje ngo ukore ntibikunda, ariko mbere wari umucuruzi ameze neza, wari ufise umwete wo gucuruza, ufise umwete wo kurondera kandi bikakwitaba. Iyo nyenyeri barayipfutse, ariko iyo nyenyeri isubiye ahayo. Mu bantu bagiye gusapotinga ya kwaya y'abamama urimo. Ndakubona uzuramanuka mu Rumonge, umanuka mu Mabanda, wongera ugaruka, umanuka mu Rumonge, umanuka mu Mabanda, wongera ugaruka, uzanye ivyashara. Ivyashara vyawe ntabwo uzohora ubirangurira muri ville, uzohora ubirangurira Nyanza Rake, ibindi birangurira mu Rumonge.
niko Imana ivuze. Ndakubona umanutse umanukanye imodoka yuzuye, uzohora umanukana ivyashara udugana iyindi modoka yuzuye ivyashara. Imana irakubohoye, ibintu bimeze nabi. Ejo umunsi mukuru uteguye neza mu rugo, Imana irambye ngo ndakugirira umunsi mukuru wa 20,000. Zoom prophesy. Aki bimeze nabi, bimeze nabi, ariko kuva uyu munsi birahindutse, birahindutse. Ari hano atiba atabona ingene ejo azobigenza, tabona ingene abana azobagenza. Ariko kandi icyo kibazo ntabwo gifise uyo gusa, gifise benshi hano mwiri terani. Ariko nayandi 20,000 mfise. Imana iraca handi. Reka ndababwira ikintu cyantangaje. Kare ejo mu mwaka uheze twagiye ku musozi n'uwundi muntu. Uyo muntu agenda aguza ibitenge bibiri. Aravuga ati ibitenge bibiri ndabijanye ku musozi, sinzi uwo nza kubiha, ariko ndumva hari umuntu nza kubiha, hari abantu babiri nza kubiha. Turagenda turasenga, twavuye mu masizere na nusu, bageze no masambiri ijo. Hanyuma tugeze ari ahantu sinza bagiye ku musozi, usanga hari groupe y'abantu benshi. Tuhageze hari umutamakazi yari yicaye aho, ijwi uwo muntu mvura yamubwiye bigitenge cya mbere gihuge. Acara amuhamagaye arakimu, haramubwira ngo Imana irakugiriye neza, kugiriye umunsi mukuru, akira kino gitenge. Dusanga n'umukecuru atagira umugabo, yapfakaye. Ari ikintu cyankoze ku mutima kandi kibabwira. Sinzi ko muraja ku musozi yari byo musozi watujako, murabona hajyana hose muhora musanga hashashe ivyatsi. Uyo mukecuru niwe akora igikorwa. Yatubwiye ngo Imana yambwiye ngo igikorwa ndaguhaye, uzohora uzano ku musozi uraba ahantu ubwatsi bwaheze, ugenda ukata ubwatsi ushiraho ubundi bwatsi bushashe. Imana izogusanga ku murimo. Ndibaza gukorera Imana nigitangaza. Imana imuselektiona mu bantu bose bari bari ngaho, nasiba n'umunsi n'umutamakazi, nasiba n'umunsi n'umwe ajya ku musozi. Abari kate mu twatsi agenda sasa, abona ahantu bakose. Imana imwambika igitenge cy'ibihumbi 100. Ni kibi kubera umuhamagaro gusa, kubera umuhamagaro. Rero abwire gukorera Imana biragabura, gukorera Imana birambika. Ndatangarisha umuntu ari mwari noteranira, ari hanatabone ejo ngeno bizogenda. Imana igiye kugukorera surprise yihuta. Ivuga ngo ikindi gitenge nacyo mwagihaye nde? Twagihaye umwana w'umukobwa avuka mu Kinama. Icyatumye tukimuha n'igiki, twamuciye ko ariko arasenga ariko ararira. Uwo muntu aravuga ngo nta wundi muntu numva no iki gitenge kiretse uriya mukobwa nabonye ariko ararira. Amosozi gusa amwambika igitenge cy'ibihumbi 100. Nawe no kurira byarakunani, gukorera Imana byarakunani, kuririmba byarakunani, gusenga byarakunani, gutanga amafaranga unanirwa no kurira.
uyu mukobwa yambitswe igitenge n'amarira amosozi. aho hantu hari abantu benshi turabujya tugiye ujya ubundi mukecuru ngoya wari umukobwa nabonye ari karari tugende tujye kumura amosozi yamwambitse igitenge kandi makeya atari na menshi. ntuzi kurira, ntuzi kubyina, ntuzi gukoma amashyi, no kwicara gusa. ntushoboye gutanga rira. ibintu Imana yampaye jewe hamwe no bibabwira kubera amosozi nanjye narize mwotanga amosozi ubu ngiye kuza ndarira. ukuza nsenga ndira. mwabaye gute? amaboko ameze gutya ntuzi gukorera Imana, amaguru ameze gutya ntuzi gukorera Imana, unanirwa no kurira. natangariye Imana. Haleluya. nasobanukiwe ko akantu kose umuntu akora mu bwami bw'Imana, Imana irakanota. akantu kose ukoze Imana irakandika. umukecuru yikatira utwatsi gusa ku musozi. muri mwebwe nta bantu uyu mwaka uheza atigeze yamba n'igitenge cy'ibihumbi ijana n'icya senkana atakironse kandi afise umugabo ariko umuntu yikatira utwatsi gusa ku musozi. ntushoboye gukata utwatsi. hari umukobwa maze iminsi nza hano muri eglise, buri gihe ndamusanga ariko arakubura, ari umwe muri rushengero. ninde ari hehe? maze iminsi igihe cyose ninjiye hano ndamusanga. ingo nawe ndakugirira umunsi mukuru ma. misi yose haraheze indwi zishika nka 3 ninjira, buri munsi ninjiye ha mu gitondo ndamusanga ariko aravomera rushengero, ariko aravomera rushengero akubura wenyene. ngomba ndagukorera umunsi mukuru na wa vene. Haleluya. ayo mafaranga akubera urufunguruzo. kare nakiriye umuntu mu gitondo, imbere yuko njya mu bindi nazindukiye n'umuntu nene nahaye rendezvous. hanyuma aza nari nibagiye kumubwira ko ntakira, acaraza. yararungitswe n'umuntu ari muri Australia, aramurungika aramubwira ati genda. yavuze akajambo katumye nza kumwakira. uwo muntu yamubwiye ngo genda kumusaga, ari umukozi w'Imana akiri muzima. numva ndaryoherewe, ndamwakira byanga byakubye. Mana uzomfashe nkomeze kuba muzima. Rega n'abandi batangura ari bazima, ariko ibi kabono uze munsengera nze ngume ndi muzima. mbega mbona namwe nkiri muzima. komeze munsengere ngomeze kuba muzima. bajya muzi batakiri bazima, bari bazima. intumbi, umuvyimba ntiwama nuvuka ari umuvyimba, upfa yari umuntu muzima agapfa. Haleluya. uyo mumama ari muri Australia, yandungikiye ejo 50 arambwira ngo uraba abantu muri eglise bashonje uza kuya ndicabaraba. umwe nza guha 10,000, yambwiye ati uze kuraba umuntu w'ibihumbi 10 abantu 5 ubangirira umunsi mukuru. ndicari ko ndabaraba nindega bashiko mona mwese muhazi. zinda ababona neza nindega bashashonje ko mbona mwese mutagase. Mana mpiyerekwa. Numumama kundi shengero cyane kandi nta wenzi. Sinzi ukuntu yamenye nimero yanje,
sinzi ukuntu yatanguye kunyandikira kujya kuntu turungika utodiyo akawudiyo karamushikira mugabo kenshi tuko turakora ibikorwa hano aritanga nubashobora kuba ari karakurikira biriko birarengana shaka kuba ari karakurikira niba uri ku murongo Imana yibuka imirimo yawe. Reka mvuge rero icyo kintu cyabaye kuri uyo muntu ashitse hajya muri biro arambwira ibibazo yari afise. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo bamwugariye umugisha wiwe haraheze imyaka 26 nta kintu akora, nta kintu aronka, nta kintu afata. Mbere yuko mu gihe yapfakaye niho baciye bamwugarira ubuzima. Uwishe umugore wiwe niwe yamwugariye iterambere ryose ry'ubuzima. Haleluya. Ndiko ndamusengera Imana irambwira ngo kora ikimenyetso kimwe gusa cy'ubuhanuzi umuhereze 10,000. 10,000 ndayamuha. Ararira umuntu w'umugabo. Kumbe nawe yanzaniye 15,000 atari yabindi. Mejeje kumuha 10,000 amereza 15,000. Mbega nungutse cyangwa nahombye? Umva namuha nayamuhaye guki arayareba nawe yayazanye 15 aza kuma ndayakire cyangwa ndayareke mpita ndayakira. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ivyo 10,000 umuhaye n'urufunguruzo rw'ubuzima bwiwe. Umuntu wese mpaye amafaranga ntubyumve nk'uko ari amafaranga asanzwe ndaguhaye, ubukene buravuye mu buzima bwawe. Haleluya. Ingoma bimeze neza mu rugo. Oya si heza. Reka ndaguha 10,000 niwe numvise Imana itangura kumbwira. Muri ivyo hasigaye 40, hasigaye 4. Hasigaye 4. Nituzamura icubahiro ku mwami wacu Yesu. Sema haleluya. Ibyawe byari byaragiye bizogaruka mu izina rya Yesu. Ibyawe byari byaragiye bizogaruka mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Bizogaruka. Bwana Yesu asifiwe. Ninde yizera kwa uku kwezi kwa mbere kutarahera hazoba ari ikintu ciwe cagarutse ku buzima bwiwe? Bwazamure haleluya. Kutarahera bamwe amasezerano murayinjiramo, kutararangira amasezerano murayinjiramo. Munyemera mukazamura haleluya. Ejidarihe wowe bujyanira babwire mu bantu tufise hano muri eglise. Ejidari mu bakozi b'Imana bitanga cyane, bitangira umurimo w'Imana cyane. N'abandi muri itanga ariko nimwave mwibaza ngo abikora kubera kaba hano. Oya, none kuba hano bisigura kubikora. Umvirize, nzosura ndakongera yindi koti. Nabonye tunganya size. Ndafise costume yanje ya ifise udukaro ijyayo kubera nzoyikuzanira n'umunsi turi kwa kangahe ningaruka hano nzoza ndayikuzanira. Nimuzamure icubahiro ku mwami wacu Yesu. Bimenyereze gukorera Imana kandi nukorera Imana witeze inyungu. Nukorera Imana utiteze inyungu, Imana izoguha inyungu.
amakositime menshi wanashimusi mfisa amakositime make ariko nagumye natwe kuyizana mimi numva Egide ndakwiye kumuha ikositime nawe upendeze mwana wa mama urabona icyo ushoboye gukorera umuntu uzokimukorera kiriho. Ko pasiteri ndamukunda, ko pasiteri ndamukunda, ibyo nta n'umwe atobivuga ku munwa gusa ngo urankunda. Urukundo ni iki? Urukundo n'akantu waye umuntu. N'akantu waye umuntu, samajambo amajoni sawa meze neza urapendeje ariko visitiro. Haleluya. Urukundo samajambo, urukundo ni ikintu ukoreye umuntu. Haleluya. Kandi ukakimukorera kiriho, ukakimukorera afise imbaraga zo kugushimira. Ukakimukorera ashoboye kukinezererwamo. Imana idufashe cyane. Mwabaririmbye murakundana, murakundana mwebwe navyo mbona sibibone. Ninde muri mwebwe apana zamene by'abamenkoni mwagira abamenkoni pana biki umaze kwiyumvira mu mutima ukavuga ngo mwene data aramfasha, yaramfashije, numva ndafashijwe, yararirimbye numva ndafashijwe, reka ndamuha agashati k'ibihumbi 5, ndamuhe akarato k'ibihumbi 10. Wabikoze bivuye mu mutima. Ninde wabikoreye? Nde mugakubariki wabikoreye? Nde nawe ndavuga hano wabikoreye? Imana yo mwijuru. Uko niko rukundo, sio maneno. Umuntu we murabana yambara ikirato kimwe ukwezi kose, amezi 2, amezi 3 yambara karato kamwe, nawe ufise ibirato 8. Uwo mutima je ntawo noshobora. Nugira kantu mariye mugenza. Urukundo rwa mbere rubanza rubonekere muri mwebwe. Biriya avuga ngo mugirire neza bose, cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Umuntu murasengana mumaranye imyaka ariko nta n'ifana uramugurira. Haleluya. Nta n'agasoda. Bakozi bima uyu mwaka duhindura ibi, duhindura ibi hagati yacu, hagati y'abandi, duhindura. Ugasanga umuntu arafise impuzu muri garderobe zimwe atacibuka, wajya kuzira ugasanga inyenzi zaraziriye, imbeba zarazikataguye kubera kuzibagira. Uwo bufise kamwe inyenzi zikakajya. Nsomera akajambo gakurikira mwana wa mama. Ariko izo muzu munazirunda ngo muzirundire nde? Ni wapfa zo kujana muri kamwe cyangwa nako nyine tukakwime kamwe. Bandanya akajambo gakurikira. Umuntu wese muri mwebwe aheze agaruke mu itongo ryiwe, kandi umuntu wese agaruke mu biwabo. Amen. Umuntu wese agaruke mu biwabo. Mwiri koraniro harimo abantu bafise imiryango ariko atakibamariye, bafise byose, bafise ifaranga ariko ntacyo bakumariye. Mugiye kongera kugiranira ubumwe, mugiye kongera kugiranira ubucuti, mugiye kongera kugiranira ubusabane. Wongera ugaruke mu biwanyu. Haleluya. Uyu mwaka uzobera umwaka wo kugaruka.
ugaruke nabi wanyu bagaruke. Ndatangariza ubuzima bwawe hazagira abantu bagaruka kuri wewe bari baragiye bari baratwawe satani yari yarakwivye. Urabizi bari abantu b'umugisha, bari abantu b'iteka, bari abantu b'icubahiro, ariko satani yarabagutwara. Uyu mwaka baze bongere bagaruke ngo umuntu azasubire mu biwe. Bahejeje gusoma murongo wa kangahe? Soma 11. 11 haravuga ngo uwo mwaka ugira 50 uze wamubabera uwa yubire. Ntimuze muwurimemwo canke ngo muwimburiremwo mu bigega ivyimejeje muri wo, canke ngo mwimbure inzabibu zo ku mizabibu ituturiye. Amen. Andanye. Kuko ari umwaka wa yubire uze wame ubabera uwejejwe, muzotungwa n'ivyimeza vyo muri wo vyimejeje mu ndimiro. Banza ugeza mugiye gutungwa n'ivyimejeje. Haleluya. Atari kubera imbaraga zawe, atari kubera amashure yawe, atari kubera umuryango wawe, ariko ivyamejejwe n'Imana. Ariko ntabwo mucumvise iki kintu, Imana igiye kugwa gutungwa n'ivyimejeje. Ariko si vyimejeje buriya, vyamejejwe n'Imana. Si vyamejejwe n'abantu, ariko ni vyamejejwe n'Imana. Ntabwo muvyumvise mwamuzamuye. Haleluya, haleluya. Mugiye gutungwa n'amaboko y'Imana. Ndakurahiye amaboko y'abantu yarakurekuye, ariko ay'Imana azogutunga, ay'Imana azokwambika, ay'Imana azokugaburira. Haleluya. Muri mwebwe munyumve, hari abantu bafise abiwabo atakintu na kimwe bigeze babaha, atakintu na kimwe bigeze bafasha. Imana igiye gukoresha ibindi vyacimeza bigiye kumerera mu yindi miryango, bigiye kumerera mu bandi bantu. Semeni haleluya. Uyo mwaka muzotungwa n'ivyimejeje. Ninde amaze kujya ikizinu? Amaze kujya ikizinu champignon? Kiraryoshe? Mwebwe mwariye kumwe mushaka kwa mwariye vya bindi vy'ikizungu. Hari wariye kimwe cy'ikirundi? Ni wowe wagiteye? Ni wowe wakibivye? Wazindutse igitondo kimwe usanga canazi. Ndabona abantu muri mwebwe iki gitondo cy'uyu munsi bagiye gusanga ibintu bimeze nka vyacimeza, bimeze nk'amashampinyo. My God, wanyemera ugatera haleluya. Champinyo ushobora kuzinduka mu gitondo ukayibura, ariko wasubirayo nimugoroba ugasanga cyatutuje. Umviriza, ndabona abantu muri mwebwe imigisha yabo yamaze gututuza, imigisha yabo yamaze kuja ku mugaragaro, imigisha yabo yamaze kuja habona. Nimunyemerere muzamure haleluya. Muri mwebwe reka ndababazi, ninda zisenene? Isenene ninda zizi? Igihori. Isenene murayizi? Mwarayiri? Iraryoshe? Ijana ubugari neza. Reka ndakubaza, isenene iragira nyina wayo? Ntabwo muri ko muranyumva. Banza mutekane mu nyumve. Isenene irafise mama wayo? Ninde yombwira igihe nyina wayihaka? Mwarazibonye ku mapoto bamwe, abandi ruguru ziraza igihe ziza ku musozi ugasanga zuzuye umusozi mu gitondo. Ninde aba yazivyaye?
nyina wazo ninde? Niko ndavuga ibintu bikomeye sinzi ko muri ko muranyuma. Wowe warakibonye? Wombwira mama wazo, wombwira se wazo, zivuka zifise amaguru, ijoro rimwe zifise amababa, zigenda ijoro rimwe, izirema ijoro rimwe, zigakura iryo joro. Ariko niko ndavuga ibintu biremeye ngira ngo mutumva, ariko birumvikana. Imana yambariye ngo ibitangaza mugiye kuronka nibigiye kuremwa ikibiriraho. Bigiye kuremwa ikibiriraho. Twazamura haleluya, haleluya. Wowe waruzi kuza kuronka costume? Hari wari yabikongore ngo bikubwire ya pasiteri please. Umviriza ndababwira, Bibiliya iravuga ngo nkuko utazi inzira y'umuyaga canke ngo umenye ingene inda ikurira mu nda yawe. Ninde muntu yavyaye? Wewe waravyaye? Wavyaye umwana afise amaso, afise ururimi, afise amatwi, afise umushatsi, wavuye. Yari afise inzara zavuye. Yavutse afise amagufa nayo wari. Igitangaza kije mu buryo bw'igitangaza nyene, igitangaza kije mu buryo bw'igitangaza nyene. Twazamura haleluya. Basi muze mureka kwizera ibyo tubabwiye, mwizere ibifadika mubona. Mwese muramaze guca inzara mukazikata, zihora zigaruka, ziba zivuye, urazivomera. Hari indani ruriyo, atwo rucomorayo, nta rundi goza. Hari umuntu amaze kuva mu rwara hakaza urundi, ruba rupfuye. Imana ikuremeye surprise muri iki gitondo. Imana ikuremeye surprise muri iki gitondo. Imana ikuremeye igitangaza muri iki gitondo. Imana ikuremeye inyishu muri iki gitondo. Oh haleluya. Ariko wowe nagumye numva umpamagara, hagarara. Mungu akubariki. Uwo muntu ninde? Ninde uwo munavuze amina? Hagarara ndaje ma. Imana yo mwijuru igukuye kagasuzuguro. Urasuzuguritse. Avuze ngo cyane vrema. Iyo uvuze vrema uba wemeje nibyo. Nagumye numva umweka. Iri joro ni joro ryawe. Wari usanzwe usenga aha? Igeze kabiri karaziba kuri kw'Imana. Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo ngira ntangure kugukuza kugira ngo abantu bamenye ko ndi kumwe nawe. Imana iratembagaje ako gasuzuguro warubayemwo kubukene kamacambo kinyatsi. Imana yo mwijuru irakagukuyeko. Amina. Ninde yavuze amina? Ngakubariki. Yo. Sabe ibintu bibiri ushaka kumana. Sabe ibintu bibiri ushaka kumana bigukorera. Mikrofone hano. Umukoro.
te dit. Mu cyongereza bivuga gute? Abizi? Faster. Faster. Shaki. Bivuga mugabe ubarifu. Kuba mu nzu nta hanze. Ukigaburira. Urabona. Tu. Waraki umwe n'umukiza. Waravutse ubwa kabiri. Ibyo usabye Imana irabiguha. None inzu ni iki ku Mana? Inzu ni igitangaza gikomeye ku Mana. Irayiguha. N'amafaranga irayiguha. Yaratwimanye. Kandi we yaratwi kandi we kandi sibanga tuvuze ko yaciye inzira mu mazi aratwambutsa Imana ifuriye ibinogo bibiri mu muryango mu rugo rwawe hajya indani. Ibinogo bibiri. Kinogo ca mbere ni cy'umwana wawe carondera umwana wawe. Ikinogo kigira kabiri carondera we. Imana ifuriye ibinogo bibiri. Mungu anakatala kifo. Mbona ibinogo bibiri. Ikindi ni cyawe. Imana irabifuriye. Hallelujah. Hallelujah. Imana ya repentance iguhaye promotion. Imana ya repentance iguhaye promotion. Nta muntu n'umwe agiye kukuvugira, ni Imana igiye kukuvugira. Hagarara ndabivuga hagaze. Ntawe uzobizibira uko nicimeze. Imana iraguhaye promotion. Muri uyu mwaka gashara kawe ari ikintu kizohinduka. Tuvuze ko yaciye inzira mu mazi aratwambutsa. Yaratwi kandi we kandi sibanga arabizi ejo yaratsunamiye. Onesa sifiwe. Ushobora kubandanya gatonya ugasoma ukageza hepfo twumve igikurikira hanyuma ndababwire ibindi. 13
muri uwo mwaka wa yubile umuntu wese muri mwebwe azagaruke mu itongo ryiwe. Kandi nihagira ugurira ikintu mugenzi we canke akagira ico amugeza ko nawe ntimuze mu mugungane. Uko imyaka ingana ikurikiye uwa yubile azabe ari kuje kugura na mugenzi we atanga ibiguzi. ariko ko numvute kudasoma neza ikirundi. Uko imyaka ingana ikurikiye uwa yubile azabe ari kuje kugura na mugenzi we atanga ibiguzi. Nawe azamucire nk'uko imyaka y'ivyimburo ingana. Uko umuntu azobona imyaka igisigaye ari myinshi azabe ariko aduza igiciro, kandi uko azobona ari mike azabe ariko amanura, kuko agura arimbuye igitigiri c'ivyimburo gisigaye. Nuko ntimuze mugungane, ariko mutinye jewe Imana yanyu, kuko ndohoraho Imana yanyu. Nico gituma mukwiye kumvira amabwirizwa yanje no kwitondera ivyagezwe vyanje, mukavyumvira, niho muzobona mu gihugu amahoro. Simba usome kuri 20 haravuga ngo ariko nimwavuga muti tuzotungwa niki muri uwo mwaka ugira ndwi, ko tutazorima ntitwimbure. Mu mwaka ugira gatandatu muzobarungikira umugisha utuma soko subiramo neza. Mu mwaka ugira gatandatu nzobarungikira umugisha utuma haba uburumbuke bw'injya zizobatunga imyaka 3. Nimukomere Yesu amashimeshi. Amen. Imana yo mwijuru ivuganye namwe muri iri joro, igiye kubarungikira uburumbuke. Imana igiye kukurungikira uburumbuke mu ndimiro, mu bworozi, mu byukora. Hagiye kuba umusesekara mwinshi cyane. Bonesa sifiwe. Ngo nzobarungikira ni transfer, izo transfera. Haleluya. Imana igiye kukurungikira uburumbuke muri portemone, irungika uburumbuke kuri konte yawe, irungika uburumbuke mu rugo rwawe, irungika uburumbuke mu bana bawe, irungika uburumbuke mu byo ukora, irungika uburumbuke muri business zawe. Imana data wa twese igiye kubikora nk'Imana mu izina cyayo. Umviriza ndakubwire muvye, gumuhagaze. Uyu munsi mwuka w'Imana arakorana n'abantu bari update. Abantu bahari nibo aza gukorana nabo. Imana ivuganye nabo. Wari umaze kubona ibintu bishinduka ku musozi wawe, mu matongo yawe. Byari agace. Ariko uyu mwaka uzo umwaka w'umusesekara. Ikindi kigira kabiri, Imana izozana uburumbuke mu mwemu yawe, mu ngabire ziri muri wewe. Imana izosuka umusesekara, uzogira amasengesho yayandi. Urayibuka yayandi amwe ya kera, amwe yayandi yo mu muzi. Uribuka bya bihe byawe, uribuka ya minsi yawe, ukuntu Imana izogusukira uburumbuke mu ndimiro zawe, yongera isuku uburumbuke mu mutima wawe, mu mpemu yawe. Uzokorera Imana mu mavuta utigeze ukoreramo Imana ukiri muto. Haleluya. Niwakira ubwo burumbuke mu izina rya Yesu. Niwakira ubwo burumbuke mu izina rya Yesu.
ndumva ubuhanuzi bw'umwaka. Sema haleluya. Hagarara muvyeyi wewe. Tuvuze ko yaciye inzira mu mazi aratwambutsa navyo sibanga. Bekingi yanje mufashe tuja yaratwimanye uwa Yesu ijwi ibihumbi n'ibihumbi. Umva ikintu Imana ivuganye mumurikire, muze muramurikire. Iravuganye nawe uyu mwaka. Simvuze mu yindi myaka, ndavuze muri uyu mwaka izoguhoza amara. Uyu umwaka wa 2025 kabiri ugateranije na gatanu biba bingahe? Igaro cuzuye c'Imana. Ntabwo mwavyumvise, n'umwuzuro w'Imana. Igaro cuzuye c'Imana. Wararize bihagije ugeza naho wiheba. Ari c'Imana nawakiringiwe amasengesho wasenze mwibanga yishuriwe ku mugaragaro. Ndabikubwiriye aha intahe yawe niwe uzoyivugira. Haleluya. Tumishi wa Mungu, haleluya. Murahari. Imana igiye kuguha imoto. Imana igiye kuguha imoto yo kugenderako. Wari warayisavye Imana? Wari warasavye. Ariko Imana nta modoka igiye kuguha muri uyu mwaka. Igiye kuguha akamoto. Vuziki akamoto. Ikimana igiye kubanza kuguha. Ibyo uzobibona kandi n'ishengero rizobibona. Shimwa gerageza ngo akamoto. Kandi sikora ko Imana yonanirwa gutanga imodoka. Ari kivuza akamoto. Kandi kipesa mu buryo bw'ifaranga uzoreka gutunga imirengera muri uyu mwaka, ariko nzosubira gusufura ugira ikibazo c'ingene ugaburira abana, ngine wambika igitenga umudamu. Uyu mwaka ibintu Imana izogenda ibitondesha. Izogenda yugurura akagezi, yugurura kandi kagezi, tuzogera mu 12 ibintu byarahindutse ku buzima bwawe. Tuvuze ko yaciye inzira mu mazi aratwambutsa navyo sibanga. Nabasabe mu vyaguruke gato. Haleluya.
dufate akanya gatonya dusenge kubwira ijambo, ndaza gusubira kugaruka, simejeje sindaheza kuvuga iby'Imana yavuze, ndaza kugaruka, ngaruke cyangwa ngume nicaye, ndagaruka ndavuga iki. Nimwave mwibaza ngo twabigize ibisanzwe kudatumira abakozi b'Imana baza kwigisha muri iri joro, bikora ko badahari, barahari, ariko Imana ari ivyo yambwiye negerezwa kubaha, kubasogongeza. Twari gutumira, twari guhamagara abavuga butumwa, ariko Imana ntiyavyemeye, Imana ishaka ko mwonka amaberebere y'iwanyu uyu munsi. Ngiye gusenga, ibyo mvuze kubyizeye bimubere nk'uko yabyizeye, bimubere nk'uko yabyizeye. Iby'Imana iguhaye tanga urubigenderemo. Mukanya reka nababwire, mukanya kari imbere nagaruka hano turaza gutogota, dutogote mu mwuka, dutogote mu mwuka. Imana iducanire, twakira imbaraga zigiye kutugendesha iminsi 365. Twakira amavuta, abantu boge muri urwo ruzi. Nuko Mana mu izina rya Yesu ndasenze kubwira ijambo, reka uhezagira abaryumvise, ubagirire neza, uzobukoze. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Amashimeshi kuri Yesu. Nagomba banshiriremo ijambo twarungikiwe n'intumwa y'Imana, ijambo ishengero ryose rya repentance ririko riragenderako. Mumfashe murishiremo. Bluetooth. Tekane twumvirize iri jambo, hanyuma nce nusubiza programa, ibikurikira bibandanye, hanyuma turaza kugaruka hano.
wanesheje abane namwe mwese ishengero ryo kwihana no kuruhukira tunganye neza ijwi muri Yesu Kristo. Ni Apotre Nduwimana Joseph asanzwe abarongoye cyangwa se abajejwe mu mpande zose aho muherereye. Turashimye Imana yo mu ijuru ishoboye kudufasha mu kurangiza ikiringo cy'umwaka ku maparuwasi yose aho muherereye, ku mashuri aho muherereye, abari kure abari hafi. Turabasabira umugisha w'Imana usubire kubabonekako. Turabipfuriza umunsi udasanzwe, umunsi mukuru wa bonane, kandi turanabipfuriza umwaka mushasha ugiye gutangura. Turashima Imana rero ku masengesho twasenze, ingene Imana yabanye natwe kandi ingene yagiye ibana namwe ku mashengero atandukanye. Turafise intahe nyinshi z'ivyo Imana yagiye ikorana namwe, hamwe n'abakozi b'Imana Imana yabasize imbere babarongoye. Twagiye tubonana, dufise intahe zidasanzwe z'ivyo Imana yakoze. Natwe turabo kubishingira intahe, ingene twashikamye tukabasengera mu buryo bukomeye cyane, tukaba turangije umwaka amahoro. Imana yo mu ijuru, Imana yari mu ijuru n'isi, Imana ibirema ikabikomeza, Imana nyene amahoro, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo abahungisha. Turashima Imana. Mu mwaka uheze twari dufite ikivugo cyiza cyane cyavuga ngo umwaka wo kugendana n'Imana hamwe n'umwaka wo kugwizwa. Turashima Imana ingene Imana yagendanye natwe, kandi hatari hake turafise intahe yuko Imana yagiye itugwiza. None twagomba dusangire ijambo ry'Imana y'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 Imana yaduhaye, yasize ku mutima kugira ngo dushobore gusangira namwe. Ndizeye ko ari ijambo rigiye kubafasha, ijambo rigiye kububaka, ijambo rigiye kubahezagira, kandi ijambo ry'ukuri ryatanzwe n'Imana. Ndizeye ko Imana igiye kurikorerako. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusoma hariya mu gitabo cyo guharura igice cya 23 umurongo wawo wa 19. Aravuga ngo erega Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremo. Ibyo yavuze mbega ntizobikora, ibyo yashinze mbega ntizobishitsa. Haleluya, Imana nishimwe cyane. Niri jambo ry'Imana Imana yaduhaye mwaka kanya kugira ngo dushobore kubasomera kandi dushobore gusangira, kandi turabifatanya n'ijambo ry'Imana riri muri Filipi igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 12 n'amajambo 2. havuga ngo si ukugira ngo mpejeje kugihabwa canke ngo mpejeje gutunganywa bose. Ijambo rikomeye riri ngahageze, ariko ndabandanya, haleluya, kugira ngo mbone gufata kimwe cyatumye nanje ubwanje mfatwa na Kristo Yesu. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Ikivugo cy'uyu mwaka kivuga ngo bandanya ushike ku ntumbero yawe. Haleluya, kuko Imana si umuntu mbeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubireko. Niri jambo ry'Imana tugiye gusangira, niri ndabipfurije bandanya mwene data, bandanya mu gukora ushike ku ntumbero yawe, bandanya mwiyereka ufise ushike ku ntumbero yawe, bandanya mu migambi ufise ushike ku ntumbero yawe, bandanya mu masengesho, bandanya muri proje ufise, bandanya mu migambi y'ubuzima bwawe, ushitse ku ntumbero. Ntihagire ushobora guhagarika intumbero yawe. Ndabizi neza
ivyo guhagarika imigambi n'intumbero birahari, ivyo guhagarika birahari, ibisuriranya birahari, ariko ubandanye n'Imana kugera ugeze ku ntumbero Imana yasize imbere yawe. Erega Imana si umuntu ngo ibeshe, ivyo yasezeranye ko izoshigikira abakozi bayo, ko izoshigikira ishengero ryayo, ko izoshigikira abayubaha, ko izoshigikira abitabaza, ntabwo ibesha, izobashigikira. Uyu mwaka ni uwo gushika ku ntumbero n'iyerekwa Imana yasize imbere, idetermine. Fata ingingo ntabanduka yo kubandanya gushika ubonye ico Imana yasize imbere yawe canke ico wahamagariwe n'iryo jambo ry'Imana. Uyu mwaka ni uwo kubandanya, ntihagire umuntu ashobora guhagarika imigambi n'imigabo yawe bivuye mu gusenga. Ngomba nsengane nawe mukundwa, ndagusengere kandi nongere mpezagire, nongere ndagushigikire, senge ninginga Imana ngo igushoboze kugira ngo ibane nawe. Imana sengere mu ijuru, se Mwami wacu Yesu Kristo, ndahezagira abakozi b'Imana wampaye ngo dukorane, reka babandanye bashike ku ntumbero wabasize imbere. Ndahezagira ishengero Mana waduhaye kugira ngo dufatanye urugendo rwo kuja mu ijuru. Ntagira umuntu n'umwe ashobora guhagarara imbere yawe, boba abadayimoni, zoba impwemu mbi, zoba ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kurwanya umurimo wawe. Mana nk'uko watubwiye ngo tubandanye kandi dushitse ku ntumbero, turizeye yuko ugiye kudufata ukuboko, ugiye kudushigikira, ugiye guhagararana natwe. Nutakorera ku masengesho basenga, ndizeye ko ugiye gukorera ku masengesho nsenze. Ndizeye neza ntakekeranya amasengesho wampaye ndiko ndasenga yo kurangiza umwaka ashobora gukora. Umwaka ugiye gutangura, abantu bose bagashika ku ntumbero. Ndizeye neza udakoreye kw'aya masengesho, urakorera ku isezerano wampaye ry'uko urambika ibiganza ku bagore bagakira, tugasenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Hari iyerekwa, hari intumbero wampaye, hari isezerano mfitaniye nawe. Iryo rirashobora gutuma umuntu ashika ku ntumbero. Ndabahezagiye, ntihagire umuntu n'umwe azohagarika cyangwa umwaka uzohera atageze ku ntumbero. Ndabahezagiye, mpezagiye abapapa, mpezagiye abakozi b'Imana, mpezagiye abamama, mpezagiye abigeme, mpezagiye abana. Mana uyu mwaka wose uzohere dufumbatiwe nawe, tuze turangize uyu mwaka dushima Imana dufise nawe yuko twashitse ku ntumbero. Urakoze Mana, cyubahiro n'imbabazi n'ubuntu n'amahoro bibane n'ibishengera aho riri hose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana wokongera amashyi Umwami wacu Yesu.